Aya basi akuye umunsi no kungugu tukinjiye atagutinda dutanganye n'umukobwa ariko arakomanga azayiruka mu cumba kirimo umusore kirimo umusore mukoni ibiki nigiki kija mbere muko ko mbona wiruka ududodo rushika winjira mu cumba canje muko habaye ibiki umva uri hehe musore akiraho yumva hari umuntu ari nyuma y'umuryango ariko aradodora avuga ati uri hehe kugurura neza abona n'ingagari abona n'umugabo umva murambabarira ndiko ndondera fiance wanje ese woba wamboneye fiance wanje musore niko musore arebye neza uyu ndakwinginze ntuvuge ko ndi ngaha ndakwinginze musore abona n'umukobwa ariko aramwinginga jewe rero mugabo mbirebye igihe nari ngaha mu cumba canje numvise ari umuntu ariko araca ngaho impande y'umuryango wanje arangije yiruka mu kindi cumba bisa nkuko yinjiye mu kindi cumba pe ahari rabira ahandi pe hano hantu nta muntu n'umwe yigeze yinjira kandi nta muntu n'umwe nigeze mbona ariko numvise ibikweto bicaho vyiruka impande y'umuryango wanje musore atabaye umukobwa uvuze yuko bagiye mu kindi cumba musore nimba yagiye mu kindi cumba ndabyumva kandi urakoze cyane kuma ayo makuru ko umukobwa ndiko ndahiga yoba yarenganye ngaha agenda mu kindi cumba reka ngende guhigira ahandi hantu musore atabaye umukobwa umva rero muko ndakeneye unyibwire ubundi mukurinde ni gute ubundi wahunga mariage uza uriruka mu cumba canje uyu ndakwinginze vuga buke ndakwinginze vuga gahoro vuga buke atanyumva ndabizi nkashoboye kutwumva yanagaruka muko nibiki tungi byukurambwira nibiki mukobwa ariko ariruka mukobwa kumeza tubwira ati mu byukuri ico gihe narebye uwo musore atangaje yakijije ubuzima bwanje amazina yanje bayitwa Lisa ino ni inkuru yanje rukundo umva uko inkuru yanje rukundo yatanguye katurore akuye umunsi nuko ngugu tukinjiye nongera mbaye ikazi kuri YouTube channel yanyu ya TAVO entertainment umva ndakwinginze nyemerera mbe naguma ngaha gahe gatoya pre ndakwinginze nyemerera mbe naguma ngaha ninumva agiye nanje ndaza kugena ndagusezeranya ndakwinginze mva muko hagarara gato mukobwa yaragiye yarabonye umusore atari karamuha umufasha atari karamusubiza n'ikintu kimukubwa agiye umusore aramufata umva rero muko jewe ndakwemereye kuza kuguma ngaha mpaka agiye ujya mugabo kagenda hama nawe ucumvira mu nzu yanje rero rabo hindura imyenda hindura izo mpuzu wambaye jesi nkene kukubona wambaye impuzu za mariage bazaje inshuti zanje zigasanga hinjiye umukobwa kasanga mfise umukobwa yambaye impuzu za mariage ntizahita zivuga ngo narongoye niko nakoze ubukwe ntabatumiye muko wambura izo mpuzu hindura izo mpuzu umva nta zindi mpuzu rega mfise umva fata izingizi uburambara usura mbwa ati muko hindura impuzu ariko mubambwa ati je nta mpuzu mfise ariko fata izingizi uburambara ndabizi ntabwo ziza gukwira ariko bupfa kuzambara nyene nta zindi mfise ndiko ndahiga impuzu zo gukwirageza mwizo ambara mwizo ngizo ndaziraza gukwira mukubaye karacika umva hari ikintu nkeneye kugusaba pe mukobwa azarondera mu mpuzu ngere karaba amajipo ariko mukuru kurondera ibiki umva wantabaye rero ndakwinginze nyemerera mbe nagumaga akaye gatoya nanje mbe ndahiga n'impuzu base byibuze zinkwiye zimbere yapana kunyambika amapantaro ibiki niki musore arumikwa amapantaro muko nibiki umva ubu ngubu uri intwari yanje kandi ubu ngo ndakwishimiye ngo ndi intwari yawe cane gose uri superman wanje
umukobwa atanguye kwita umusore ngo Superman nawe murazi kari wa mugabo yaza aratabara abantu, umugabo w'umutabazi wese bakunda kumwita ngo Superman. Rero umukobwa ariko yita uno muhungu ngo Superman, uno musore ngo uri Superman wanje, we ntabaye ubuzima bwanje, musore nukuri mbabarire cyane, mbabarire kuba nariko nditwara ukunguku ngo ndiko ntega impuzu nakugariye impuzu wampaye, nukuri mbabarire pe, ico ngomba ndakeneye no gusaba imbabazi ndetse ndanagushimire. Ubundi ntangwe no kumva amasori kuba ntanagushimiye kuva na mbere pe, mbabarire pe. Ariko wakoze gakuba nyene gasanze ahubwo gatanguye gutegeka no musore umuntu yagatabaye abati mva je ndakeneye amajipo, ndakeneye impuzu nzinkwiye, impuzu zimeze neza, gacikiro turuva gasanga kako kategeka umuntu yagatabaye. Ndaza kuzambara nta kibazo, ndaza kuzambara. Hama nanje amazina yanje nkuko nakubwiye nitwa Lisa, sanzwe ndi umuntu atekera abantu, sanzwe ubungubu ndi umuntu atekera abantu, niko kazi kanje pe. Nawe ubungubu nanagutekera rega, oya ivyo kuntekera nibiki, utanguye kunyimenyereza mva muko mbwira impamvu ariko urahunga ubukwe bwawe, nyine aho bakari gatanguye nyine kumwibagiza no musore kamubwira ati mva nanje nagutekera ngo sanzwe nteka, umva ndakeneye guhindura impuzu, ndakeneye guhinduriza impuzu, ndakeneye kumaza guhindura ino myenda. Musore arebye ku mugongo w'umukobwa yarakomeretse, afise ibikomere byinshi cane. Umva ndakwinginze, ndabizi neza ko kino cumba ari icanyu, ariko mwahindukira, ndabinginze muhindukire pe, ngira mpindura izindi mpuzu, ndakwinginze rero muhindukire nubwo ikicumba ari icanyu, ariko ntabwo mbategetse, oya muko ntabwo mututegetse, kampindukire. Musore arahindukiye, atabaye umukobwa atazi nawe nyine ubwiwe. Mukobwa bisa nkuko yarakoze ubukwe ariko aca ariruka, ariko mwibuke neza ko fiance wiwe yaje ngaho no mu kicumba abaza umusore ngo nta mombebe wanje wamboneye. Musore we yamubwiye ati jewe ntawe nigeze mbona, ariko umusore yatabaye no mukobwa, gusa umusore akomeza araba umukobwa inyuma w'umugongo, abona umukobwa afise ibikomere byinshi, rero no mukobwa yarahohotegwa katurore. Akwiye musi n'ukungugu tugatanguye atagutinda. Umva wakoze cyane pe, wakoze. Ubungubu narangije to. Hama ikindi simbona pe n'uburyo no gushimira. Jena amazina yanje nyatwa Richard rega. Urakoze cyane Richard. Musore ahisa mwibwira izina giwe ngo amazina yanje bayitwa Richard rega, ariko kuba wacambwa ati eguri intwari yanje abwo je nta kuntu nzoguhamagara Richard pe, ubundi uri intwari yanje kiraho gwa mugabo akikararondera mombebe wiwe, bagongana n'umukozi mwino hoteli, baragongana abangaba baramwumva katurori. Hajijijo ndi bintu gabo arebye neza abona no umukozi. Umva ndabasabye imbabazi pe, ndabinginze ndiko miga shiri wanje, nataye umutwe ndiko ndahiga mombebe wanje, ariko namubuze, naheze hose namubuze. Ese ntawe mwigeze mumbonera? Ntawe mwigeze mutubonera? Oya pe, ntawe twigeze tubona. Mombebe wawe ntawe twabonye. Ntawe mwabonye? Mugabo ariko ararondera urya mukobwa, kandi akamurondera cane, arabaje umukozi amubwira ati ntawe yabonye, kandi kino cumba cari cumba ca nyuma, umukozi avuye gusukura, kandi umugabo yahize mu byumba byose ariko yamubuze. Murakoze cyane. Nimba namuhiza mu byumba byose ariko namubuze, nkabyinjira byose nkamubura, ndetse nkagera no ku cumba ca nyuma ukambwira ko atawuriho kano ari uvuye, bivuze ko akiri muri ca cumba ntinjiye, Umusore yaraje, umugabo yaraje asanga muri ca cumba
yasanga ayo musore amubaza ati mombebe wanje woba wamubonye umusore gusa yamubwira ati ntawe nigize mbona. Umugabo agendana n'imbunda we, Mana nyagasani. Umugabo bisa nkuko ari umwicanyi. Umugabo bisa nkuko ari umwicanyi. Umugabo agendana n'imbunda. Umugabo agendana n'imbunda. Kumbe kwa rusere rwa menzi, kwa rusere rwa menzi, kwa menzi. Barakwereka umusore n'umukobwa babivumbuye neza ku musore ko rwa rugabo rwahize mu byimba byose rurabura. Ubwo ngubwo bace bakeka ko nimba yahize mu byimba byose ubu ngubu agiye kugaruka muri ca cumba atinjiye. Muri ca cumba atahize dore gakwita. Kigabo nicicanyi sinzi. Mukobwa n'umusore bakomeza bahunga. Dore kwa kundi usanga rero wikize mu byago, musore atabaye umukobwa. Rero sasa rero umugabo yaje amubaza ngo shiri wanje mama wabubonye, ariko umusore yamubeshe yahenze yabeshe umwicanyi. Dore sasa rero kuntu usanga umuntu yishize mu byago, bakiraho bagihunga barangije babona kabaji k'umuntu akora amasuku, k'umuntu asanzwe akora amasuku. Barangije bacaho. Sinzi n'uburyo wohunga, sinzi n'uburyo wocika umuntu afise intwaro. Dore etaje nawe barimo, ni etaje ndende. Barakwereka bahungiye ahantu bakunda gushira amaswime, amashuka, niho bahungiye mu cumba cinyegeje. Umva hano hantu ndakeka ata muntu n'umwe tubona, ariko byaba byiza usubiye mu cumba cawe musore. Je nkagutegereza hakuno nta nakimwe, mbona woje mu cumba cawe. Oya, byaba byiza ngumanye nawe, ndi kumwe nawe muri kano kanya. Nanje bwanje birantangaje. Ubundi kuki urankorera bino ngibi? Kuki urankora ibi ngibi? Musore mbona uri kuritanga, nanje ubwanje utanzi. Nyene urabye nta kibazo, nuko je nabonye shiri wawe gihe yinjira aza kumbaza, nabonye afise intwaro. Mana nyagasani n'umusore yabonye ko urya mugabo yari afise ingoho. Rero je naketse ko fiancé wawe ari umuntu mubi, ndetse ari umuntu w'umugizi wa nabi. Umuntu agendana intwaro, biratangaje pe. Rero navuze ati sinokuguma kure, reka ngo ngume hafi uruhande rwawe, ubundi maze nkurinde. Umukobwa nakubaza atubwira ati mu by'ukuri mu masaha makeya nari maze kumenya Richard. Numva namaze kumenya Richard mu masaha makeya gusa tumaranye. Nari numva ntekanye turi kumwe ico gihe. Ni inkuru y'umukobwa ariko aratubwira ku byamubayeho, ndetse wemenga turazinanye, ariko nubwo tumaranye igihe gatoya byarantangaje cyane. Ariko muko hari ikintu watigeze umbwira, kuki wacitse ubukwe bwawe? Ko nabonye wambaye imyenda ya mariage y'ubukwe, ariko nkambona wacitse wari kuriruka. Ese yakubaye iki muko? Nyine urabye mukobwa tanga kubera icyo avuga we. Nyine urabye je numva mu birenge byanje bikonje, rero byabaye ngombwa nirukanye inkore ka siporo kugira ngo ndeke gukonja, ndeke gukanya. Ariko muko ariko je nabonye mu mugongo wawe mbona ufise ibikomere byinshi. Ese nabyo ni kubera iki? Nyine urabye nkuko nakubwiye je ko nkunda ibintu byo guteka, ko sanzwe nikoreye ibintu byo guteka, rero narahiye pe. Ariko mukoya amagambo uri kurambwira je sindiko ndatahura, sindiko ndabitahura neza. Se wansobanurira ze kugendeye kiye gute muko? Byasa nkuko karabesha n'umusore. Mu by'ukuri je nkubwije ukuri, bisa nkuko ubuzima bwanje nawushize mu byago. Kuva aho ubuzima bwanje nabwinjije mu rukundo kujya mugabo, kuva aho nagiriye mu rukundo n'ujya mugabo, bisa nkuko ubuzima bwanje nabushize mu byago. Sanko ubuzima bwanje nabushize mu byago n'amagambo y'umukobwa. Rero muko, kuki wemeye kunda ujya mugabo? Kuki wemeye uja mu rukundo n'ujya mugabo? Kubera iki? Nyine urabye nanje ubwanje ntabyo narinzi.
nanje ubwanje ntabyo narinzi. Igihe twahura nari nsanzwe ndi umuntu wo mukubuzi muri town, nari nsanzwe ndi umuntu akora amasuku mu muji, nawe niko nawe yarari. Twahuriye mu kazi kamwe, twese twarabakora amasuku mu muji, noneho dutangura gutetana utugifuti twa hato na hato impano, ndetse ubuzima burakomeza. Nuko nisanze mu rukundo nawe, nguko ko twisanze mu rukundo nawe, ndetse twanagize ibihe byiza, ndetse nanje byasa nk'uko ibihe ndiko nagira byiza, wamenga ndi nka Cinderella. Umwe yahura nyene n'igikomangoma, amateka yiwe nawe murayazi, sinzi ko muyazi nyene n'umukobwa nyene yahuye n'igikomangoma, ndetse bagirana urukundo rwiza pe, bagirana urukundo rwiza. Rero umukobwa akavuga ati byasa nk'uko nabaye nka Cinderella igihe yabona ca gikomangoma kiza mu buzima bwiwe, yagize ibyishimo bitangaje. Bareko ko wa mugabo aracayigisha sheri wiwe, muyiriwe nyakubahwa, ndikundundira fiance wanje, namubuze mu byumba byose, ese mwigeze mumumbonera? Mva muko mu byukuri biratangaje pe, vy'ukurambwira ego biratangaje, kubera ko urya mugabo iyo ari mu bantu agerageza kwitwara neza kugira abantu baboneka ari umuntu mwiza. Oya ntaho twigeze tubona, ni wa mugabo yakarabaza uko baba bigeze kubona sheri wiwe, ariko bamusubije ngo ntaho twigeze tubona. Sawa murakoze, sawa murakoze. Mugabo arangije arasohoka. Rero ngo iyo ari mu bantu yitwara neza, ariko mu byukuri umutima we w'indani ameze nk'inyamaswa. Tugitetana yaranyitwaraho neza, akankorera ibintu vy'amakeya ikakanyitaho, nakatagize pe, nakatagize. Buri muntu wese yamukunda, ariko mu nyuma nagiye kuvumbura ko ari umuntu mubi w'inyamaswa. Mva muko ubu ngubu utekana, ubu ngubu ntabwo uri imfungaye, ntabwo uri imfungwaye, kandi ubu ngubu wowe uzoyitamo, uri umunyamahigwe, kuko umuntu wese uzovuga ati je nkene kujana mu rukundo n'umusore uzomanza umwigeho, apana kujana n'umusore utamajije kumuraba, kumugenzura ukungene ameze. Oyaje niko ndabiraba mwino myaka mbona ntosubira mu rukundo. Oya mukoyi, oya usubira mu rukundo riga, usubira mu rukundo nk'umusore akwitaho nk'uko nguko, nk'umusore agukorera nk'ibi ngibi. Ngute kubwa rebye abona umusore yamukoreye ibintu nyene no vyita nk'akazu nyene, yamukoreye nyene nk'impano, yamuhaye impano, ariko umusore aramubwiye ati umva muko erega wasubira mu rukundo, ariko ugasubira mu rukundo n'umusore akwitaho nk'uko nguko. Ngo gute? Umukobwa yarahindukiye asanga umusore yamubakiye akantu k'impano. Batangura kunezerwa cyane. Umukobwa nakumaze atubwira ati mu by'ukuri ico gihe nanezerewe cyane, ndetse twarakinye n'imikino, wamenga turabana twakinye imikino nkuko menga twari dufise imyaka 16 kumanuka. Nukuri nari numva ibyishimo mu mutima wanje, ndetse naravuga ati Imana ifashe iryo joro ntirihere, ndetse sinagomba ko ijoro ryorangira. Uwo munsi nari numva nezerewe cyane, ariko sinigeze menya uburyo iryo joro ryarangiye, sinigeze menya uburyo nasinziriye, sinigeze menya uburyo naje kuronka itiri iryo joro ndasinziye. Ubundi sinifuza ko iryo joro rirangira. Barakwereka mu gatondo baraye muri cya cyumba, kandi nta n'umuntu n'umwe azi ko bari muri iki cyumba. Baraye mu cyumba c'abandi bantu, aho babika ibintu by'amashuka. Nawe ndebera amashuka y'abandi bantu kuno bayagize, bayibatse nyine akazu. Wewe to nawe ndebe bisanzuye nko menga n'inzu yabo. Yewe mukobwa abyutse, umusore yamutegura ibintu byinshi. Abyutse azabona umusore nyine, nawe ndebeke icumba c'abandi bakigize nyine nk'inzu yabo do. Nawe ndebe mwiriwe neza, mwaraye neza, ariko mana yanje bino bintu ni ibiki? Ibaze nk'ubagize umuntu atubona. Oya naje nta kibazo. Ubundi Wa mukozi akora amasuku yaje ngaha niwe yanashima yamvyoye, ariko nase kukubyura kubuvana mu itiro. Rero nacingira kugutegurira akayi, nacingira kukuzanira akayi ka mu gitondo. Urakoze cyane. Kumbe
wa mu mama nyene yakora amasuku yaje abasanga ngaha niwe yabasanze nyene bigamiye ariko umusore we yabyutse yanka kubyura no mukobwa naho indebe umusore yakoriye no mukobwa yagiye afata amashuka y'abandi arayakatagura naho ndebera ibintu ye ibintu ba naho ndebe nyine nipfuje kugushimira uya nta kibazo ahubwo byakabaye byiza ugiye gutora yakanzu ukayipakira neza ndetse ukitegura kuko jewe ubundi ngira ngende ngira mve muri hoteli mbabarire cyane kuba nagutinjije pe nagucereje ndazi ubu ngo wari kuba wagiye ariko mbabarire oya nta kibazo ahubwo jewe nigira ngende ariko nyine nagoma kugusaba ngo wakwemera ukaza tukajana nawe tukijanira ubundi ko ngira ngende wakwemera ukaza tukajana ngwiki tujana hehe ariko hano ko urambwira ngo tujane ni hehe umva tujane nyine mu muji ndetse twongere tujane no mu nzu yanje twongere tujane no mu buzima bwanje dutangurana ubuzima bwanje ndetse tunatangana n'ubuzima bushasha turi kumwe nje nawe mukobwa ibyo ngibyo kubyumva mukobwa ibyo ngibyo byumvise yumva ko umusore wundi akeneye ko bajana mukobwa kumeza atubwira ati muri ako kanya umusore yarambwiye amagambo asa n'amagambo shiri wanje yigeze kumbwira ca gihe twari dutanguye kuja muri dating cagiye tutangiye kuja guteretana nje nawe amagambo ye yaratanguye kumera nk'amagambo neza na neza nka shiri wanje yigeze kumbwira ahari uno rishari ashobora nawe nyene guhinduka nka sheri wanje nkuko sheri wanje atamwambwira nk'aya magambo nk'aya ngaya ambwira ko atoba atamfise ariko mu nyuma agacatangura kumfata nabi ankubitagura umva sinakwemera pe sinokwemera ko je nojana nawe pe ariko rishari pe ariko mbabarire kuba nokwemera pe I can't pe sinokwemera pe rishari yarabirebye umva numva mfise ubwoba bw'iki urabizi je ndi umuntu mukuru kandi mfise guhitamwo ico ngombye rero jewe ntabwo nemera kujana nawe idakanzu wowe usigiye hajyanda aza kuza kuyitora ubundi je nanje ubwanje nijane wege mpakira ibyawe hamugende nta kibazo jeje nari nshaka kukunezeza nari nshaka no kugufasha ariko kuvaho numviye ibyo ngibyo uvuga ati ntukene ko yojana nanje ndabyumva reka ngende rero reka nkwifurize ugira umunsi mwiza nkuko nawe usanzwe uri mwiza saragatamu reka nkwifurize umunsi mwiza nkuko nawe usanzwe uri mwiza ugira umunsi mwiza nkuko nawe uri mwiza kandi byaba byiza ngiye mukuba yarabyumvise aho umusore agiye ariko mukuba we yambwiye ati je mfise ubwoba kandi mfise guhitamo ico ngombye kuko je ndi umuntu mukuru ariko mukuba we twamaze kumenya ko impamvu yanse ko yojana no musore impamvu no musore amwankiye nuko yumvise no musore amubwira amagambo yigeze kumvana shiriwe yigeze kumvana wa mugabo ye karamuhiga afise n'imbunda ariko mukuba wacu avuga ati ese uno musore tukajana nkamwemerera ngo tujane simavura nyoba nkasanga nongeye gukora ikosa nkuko nakoze ikosa nizera wa musore tugeze gukundana ariko mu nyuma nkisanga narayobye akamfata nabi ndetse y'amagambo yamambwira y'umunezero anezereza umutima wanje agahinduka umubabaro ambabaza buri gihe mukubona kumaza tubwira ati Mana ndakwinginze n'ikimenyetso ese nemerere shari abariho tujana Mana ndakwinginze nyobora mu rukundo sinzosubire kuyobera ku muntu sinzosubire gukunda umuntu atankunda kandi sinzosubire kwizera n'umuntu atankunda kuko byose ni amakosa Mana mukobwa
yikoze mu mufuko. Mukobwa yikoze mu mufuko asangamo urufunguruzo rwa Richard, asangamwo nakagapupe je no kitanga agapupe nyene ka Superman niko yamuhaye. Asanga imfunguzo za Richard ziri kumwe nakagacapo kariko Superman yahaye Richard avuga ati ndagushimiye cyane nkuko wantabaye, uri nka Superman wanje. Mukobwa asubira inyuma asubira muri cya cyumba cya Richard ahamagara ngo Richard we uri hehe koza. Asanga wa mudame asanzwe akora amasuku. Umva Richard ari hehe? Umva yamaze kugenda kandi ikindi nawe wari kurahigwa na sheri wawe muko amaze igihe kirekire akurondera yakubuze. Mumbabarire pe, ntabyo narinze ariko umukubo we arabizi kujya mugabo karamurondera kandi afise n'imbunda bisa nkuko ari umugizi wa nabi. Mukubo yarasohotse ariko ararondera Richard yamuhe rwa rufunguruzo, amuha imfunguzo yibagiye. Richard ariko arapakira impuzu. Richard wigenda, nari nibagiye kuguha urufunguruzo rwawe. Mukubo akiraho. Mukobwa uwo yekarahamagara ngo Richard asanga ni rwa rugabo rw'urugizi wa nabi bagira bakora ubukwe atazi ko ari umugizi wa nabi. Mombebe nagushakiye ahantu hose, nari nakubuze shoferi we, negereza gato ndaje. Jewe ntibinkoreho. Umva jewe ndaza gukora buri kimwe cyose cyatuma unezerwa Mombebe. Mombe kandi kindi naragukunda, namye nkurondera kandi ubu ngubu ndazi ko ufise akababaro kubyo nagukoreye. Bijya byana amafuti wana kandi urazi wewe kuru wanje. Umva je sindi wawe ibyo ngibyo kuravuga ni ibiki? Bunuru wanje. Umva wowe ntacu urico utari kumwe nanje, kandi kindi wewe naragusiziranije ubundi je ko nzokubera isi yawe. Sinagusiziranije je ko nzokubera isi, rero ntano namwe wo mpungira ubundi cya mu moduka ibindi bono kurigira ni ibiki? Witetesha imiteto ngaha kigabo kirangije kiraraba katamuntu numa kibona kuko bamaze kutubwira ko kuno mugabo yanka ko abantu bomenya imico yiwe, yanka ko abantu bomenya uburyo yitwara, nyene agoma ko abantu baguma babona kandi umuntu mwiza. Mana nyagasani kureba neza umuntu agira batware mu modoka basanga ni Richard we. Kigwe kumbe Richard ntabwo yagiye ngo asohoke no restaurant no kwino hotel ngo sohoka agende. Umva nyakubahwa mutwe muca he Richard gihindura nijwi ariko umukuba kumengo uyu muntu ararunda muzi. Mukuba yumvise Richard avuga ati umva mu nyakubahwa mwekeje ahindura nyene nijwi ariko mukuba waramuzi. Ariko musore ubundi si wowe wampenze cyagihe ndiko ndayika fiance wanje ndakubaza ngo sheri wanje ari hehe, kambwira ngo ntari mu cyumba cawe. Umva sheri wanje rero namubonye ngo turi kumwe na fiance wanje kandi twerekeje mu rugo rwanje, tugiye mu rugo. Umva rero bya byiza umuretse akagenda. Ndamureka agende ariko shaka doe ni gute wansuzugura uko nguko uriko urambwira ngo je ndamureka agende? Umva cyambere je turakundanye na shiri wanje. Mombe nidukundanye. Umva je turakundanye na shiri wanje kandi wewe ndabizi ko urakora akazi kawe. Umva wikina nanje mugabo, ndabizi ngubu wewe kuri umugabo ushaka kwigaragaza mu bantu kuri umuntu mwiza ariko utari umuntu mwiza. Rero iyo mitwe yawe wama wigaragaza imbere y'abantu kuri umuntu mwiza, jewe mitwe yawe ntabwo iza kunkoraho. Umva byaba byiza uretse uwo mukuba akagenda. Utamuretse naho ndaza kubwira inshuti zawe, mbwire n'abantu bose mukorana ku kazi kuri umuntu mubi ugendana imbunda, wamuhotera abantu, wamawica n'abantu ku muhanda, wamubicisha iyo mbunda yawe. Ndaza kubwira abantu bose bakumenye. Ubwo rero witwara ngo kuri umuntu mwiza, ndaza kubibwira abantu bose ndetse ndangize n'ibigwi byawe wubatse mu bantu nyine babwira ko uri umuntu mwiza kandi ubuzima bwawe buraza kumera nabi. So byumva kigaba kibyo ngibyo kiza gutora imbunda. Umva musore
wigerageze gukora ayo mafuti kuko imbunda yawe namaze kuyikwambura kuva kera, namaze kukwaka imbunda yawe kuva kera. Kumbe umusore aze yavumbuye ko runo rugabo ubundi uno mugabo ari muri ba bagabo bashitse mu ngo bashika batuka abagore babo abana ngoma byana, ariko bagera mu bantu bakigira nk'inyangamugayo, bakigira nk'abantu beza. Ari muri bwa bwoko bwabo bagabo bimbwa pe, abagabo bimbwa. Kandi kindi na polisi iri mu nzira, na polisi iri mu nzira. Mana nyagasani, dore umugabo ziramwabirana, umugabo ziraka we. Umva ibingibi sinobyizira ko polisi igirije, nukuri gira inyerekane mu bantu ko ndi umuntu mubi. Ubundi sinashaka ko abantu babona ko je ko ndi umuntu mubi, ariko musore bino bingoze ni ibiki, bino bintu nkoze ni ibiki? Ndakwingiza mbabarire pe, mbabarire. Polisi zizazaje kumwaka. Umva musore, hari ikindi kibazo mufise? Oya pe, nta kindi nyakubahwa, ikibazo cyari ico. Kindi ni iki ngiki, imbunda. Sirikare arangije afata imbunda. Musore wakoze akazi keza. Kigabo baragitwara, cyari kigize canabi cica n'abantu. Nuno musore yatamaka ijya mbunda, cagira gikureye imbunda ubundi kimurase. Umva Rishari, warampenze kugira ugende, wambwiye kugira ungende warambeshe. Oya nyene nakubeshe nawe nkuko wambeshe. Ngo ngwiki jewe narakubeshe cyane gose. None si wibuka ko wambeshe ngo ntabwo uzosubira kumvugisha? Siko wambwiye rero warambeshe, ariko ubu ngubu ukabikura mvugisha. Ariko muko jero ubu ngubu ntantu ndibuje, we ntagutwaye. Umva nanje nditeguye nanje kujana na wantu hose wifuza kuba woja. Ndabyiteguye pe, nanje nditeguye. Umva mpaka kumpera y'isi nzokoma nkukurikira. Mukubora mubwiye ati erega uri Superman wanje, erega wewe warankijije ngo mpaka isi irangiye, je nzokoma nkukurikira. Arangije ashiraho kaka capo ka Superman yamushimiye no mukuba bashimira no musore, ahubwo ati warantabaye, ukwiye kano ubundi uri Superman wanje, Nyamusara bati undi twasomeye ibitabo kuva mu wa mbere muri primaire. Niko mukobana kubaza tubwira ati mu byukuri ico ge naranezerewe kuba nari mbonye urukundo rwa nyago. Umva uko inkuru yanje y'urukundo yagenze, uko niko inkuru yanje y'urukundo yarangiye. Ubu ngubu uwo musore twagize mariage, ndetse ubu ngubu turishimye, ndetse ubu ngubu mfise n'umuryango mwiza n'umugabo mwiza nkunda. Mukuba komeza tubwira ati mu byukuri nzabura buri kimwe, ariko sinzabura urukundo rwo gukunda umuntu nkunda mu byukuri. Twasize bagiye mu rukundo, ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi no kunguko kagenze. Nongera gushimira abamaze kurora subscribe kuri no channel, nongera kwibutsa abatarakora subscribe muyikore nonaha, kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamwa na kandi gasobanuye kurukundo kanaryoshe. Yari tava nk'ibisanzwe. Imana ibaho umugisha. Ciao. Aya basi atagutinda akwiye umunsi no gugugu tugatanguye. Nongera mbaye katsi kuri YouTube channel yanyu ya TAVO Entertainment. Dutanganya n'abantu bari mu nama. Umva turabizi neza ko ino ca kane gigiye kuba ndazi ibikorwa vyacu bigiye kuzimba, kandi nubwo bizimvye niko natwe amafaranga reka riyongera muri company yacu. Bari mu nama, ariko nubwo bari mu nama hari umukobwa dutanguranye ariko arashaka kugura umusore, amushira ku kuguru. Sasa undi umukobwa bicaranye nabashira ukuguru impande y'umukobwa yakarashira ku kuguru ku muhungu. Musore nawe atangwa gushira ukuguru kuwo mukobwa, yibaze ngo kakarasubiza wa mukobwa yakaramushaka kuguru. Umukobwa birebye, mukobwa arebye abona umusore kamushaka kuguru. Mana yanje, Alice we ni ibiki? Uno musore musi y'imeza yiriko aranshira ku kuguru. Bantu bose barumikwa. Oya nyene umusore atangura kumaramara. Waje numvise hari umuntu ashaka kuguru, nanje narengereye kumushirako. Inde nyene n'umushaka kuguru, inde wakora ashaka kuguru. Nuyu musore yariko aragushira kuguru katari jewe. Musore we yarazi ngo nuyu mukobwa ariko amushaka kuguru. Umva birahagije. Byo ngibyo mukora avuga birahagije.
umusore we yarazi ngo ariko arasubiza ku kuguru umukobwa yari karamushaka ku kuguru ariko twe twabonye neza ko umukobwa yari karamushaka ku kuguru ari uno mukobwa uyu nyene uyu nguyu umva musore urirukanywe mana yanje wenda basavye imbabazi mumbabare ku byabaye ni accident oya hano hantu twe turi muri company turi mu nama ni gute wagira unshaka amaguru ugora abandi bantu kandi habitanguye no mukobwa amirukanye mu nama oya no kwisobanura oya nta bintu byo kwisobanura ngaha bihari ikiriho nuko wogenda ata mpamvu yo kwisobanura ndakwirukanye musore nawe undebere nuko kuko tukinjiye tunagatanguye ako uyu munsi ndakwirukanye kandi mwibuke neza ko no mukobwa mwirukanye niwe yatanguye amushirako amaguru sasa no musore nabangi wagiye kumushira ku kuguru nkuko nawe yakaramukorera asanga yashize ku kuguru undi umukobwa uno mukobana kubibona ahise yirukana no musore mana nyagasani musore aho ubusa musore arahohotewe katurore musore arirukanywe ku bintu by'amafuti gusa bari mu nama uwo mukobwa mwirukanye niwe yatanguye amushirako amaguru naho umusore ngo agiye gushirako amaguru no mukobwa nyene asanga amaguru yiwe yashize kundi uwo mukobwa atazi n'ibija mbere barakwereka umukobwa aje kumwirukana aja mwirukanga kinyuma ngo Dani we ugiye hehe Dani wigenda katurore nuko ngugu twatanguye nongera mbaye kazi kuri YouTube channel yanyu ya TAVO entertainment Dani wigenda Dani ndakwinginze wigenda nawe ndebera umukobwa mwirukanye yirukanye no musore niwe ikaraza namwegera Dani wigenda mva ndeka ndiki nagusavye imbabazi wanse no kunyumva nawe ni wiyumvire tumaze imyaka 2 yose duteretana nje nawe ariko raba bino bintu ukurakora raba bino bintu kurankorera imbere y'abantu ramaramaje imbere y'abantu umva Daniel ntahura nakuntu kunana ari kubigenza guma nanje mbura akazi umva bino bintu kuravuga ni ibiki urabizi je nawe ko dukundanye tumaranye igihe kirekire dukundanye ariko raba bijya bintu nkoze nkabijya ngibyo uya Daniel ndakwinginze ibaze hagiye nakwirukana bosi wanje n'umundi yare kunyirukana bajya bose bayibonye bari kugena kundega bigatuma mbura nakazi bari kugena kundega kwa bosi sawa bivuze urandutishije akazi kawe bivuze ku kazi ufise urakandutishije bano bantu bisa nkuko bazinanye umva gwero mungubu umubane wari hagati yanje nawe ubu ngubu urarangiye wewe genda ku kazi gashasha umva nta kintu umva Daniel ndakwinginze nzaguhigira kandi kazi gashasha ndakwinginze nyemerera ngene kuguhigira akazi gashasha kandi keza Daniel ndakwinginze ndaza kuguhigira akazi keza kanagukwiriye ndakwinginze hano hantu ni ngombwa nari kukwirukana kubyo nakwirukana baca banyirukana na jewe nari kubura akazi umva rero uwo mwanya wafata ngo ugiye kumigira akazi keza genda uhigemwo sheri wawe mushasha genda uhigemwo umukunzi wawe mushasha uwo mwanya wari kumigira akazi keza nawe genda ufata uwo mwanya uhigemwo sheri wawe mushasha je akazi kanje ndakabuze ariko ngiye guhiga kandi kazi gashasha dore nawe vy'umukubakoze mukobwa ibi nakoze namahano umukobwa kumaza tubwira ati mu byuko ibintu nari nkoze byari bimbabaje mu mutima wanje kuba nirukanye shiri wanje kuko nta mahitamo ntandi mahitamo nari gukora ntandi mahitamo nari mfise kuko iyo ntamwirukana shiri wanje abo twari kumwe mu nama n'ubundi bari kugena kubwira boss ibibaye bigatuma nanje mbora akazi kuko nanje nari ku kazi bari bangize manager wino company barakweka umukobwa atanguye kuraba ibihe byiza bagiranye n'umusore bakiri mu rukundo kumbe baranakundana agahinda karamwica umukobwa agahinda karamwica ati ndagukumbuye ubu ngubu numva ntanguye kugukumbura nawe ndebere ibi ni bya bindi
umenya agaciro k'umuntu iyo atakiri mu buzima bwawe. Uzomenya agaciro k'umuntu iyo atakiri ku ruhande rwawe. Iyo umuntu agusize akagenda kure yawe, niwe umenya agaciro k'umuntu, niwe umenya agaciro kiwe yaragufitiye, yarafise. Umva muko ibi ngibi ndiko nakora wonyirukana ko ndiko ndanezerwa. Ese wonyirukana? Ariko muko kuva kera nagusabye ko twotangwa gutetana kuko utaramenya ishu. Muko kutaramenya ishu. Muko ibi ngibi nibyo byose ari karibuka. Ibi byose nibyo ari karibuka. Mukobwa aribuka n'igihe bari muri company bari mu karuhuko, umusore akaza akamusanga muri office yiwe agatangura kumwakeya. Umva uyu munsi ni mwiza kandi nawe uri na mwiza mon bebe. Mukobwa byose arabyibuka, ariko ibintu akoze n'amahano, ibintu ajije gukora. Yirukanye sheri wiwe ariko umusore nawe aramubwiye ati ese akazi kawe niko gatumye unyirukana? Ariko umukobwa we yamubwiye ati umva ndaza kwemera ndaguhigira kandi kazi gashasha kandi kakubereye, ariko ndakwinginze ntusige mu buzima bwanje. Ariko umusore we aramubwiye ati uwo mwanya wamfata ngo kuramigira akazi keza kambereye, nawe genda uwuhigemwo umukunzi wawe mushasha kuko je ntabwo tukiri kumwe. Mukobwa akomeza atubwiye ati mu by'ukuri ibihe twari kumwe nje nawe byari byiza. Umva ubundi kuko ije wampisemo, ntubona ko Alisa ari umukobwa mwiza? Nibyo umukobwa yibuka, ariko yibuka igihe yamubwira ati kuko ije wampisemo, ntubona ko Alisa ari umukobwa mwiza? Umva impamvu naguhisemwo nuko mbona ari wewe nzozi zanje, nuko mbona ari wowe mukobwa mwiza. Kwinosi byose umukobwa arabyibuka, agakorora amosozi. Ari ahantu ha wenyene, yagiye ahantu ha wenyene atangwa kora utuvideo bagiye barafatana n'umusore ahantu ha wenyene. Akiraho yumva harabona ko aravugira ahantu bogira. Umva buri gihe Emi yabara umukobwa yamatwishimaho ngo arafise umukunzi mwiza w'ibogare, ariko je bijya bintu ntabwo bindeba. Ariko ndebera ibintu no musi kakoze kamwirukanye ku kazi. Kandi ubu ngo abantu bose ngaho bari muri company bari bazi ko bakundanye, ariko ubu ngubu bamenye neza ko bose bamaze gutandukana muri kano kanya. Emine yakomeza tubwira ati mu by'ukuri kumbe abantu bose bari babizi. Emine uno mukobwa ati ngo bisa nkaho natanze igitambo kuba nemeye ndirukana shiri wanje. Bana bakubana bakoze bavuga ati mu by'ukuri bisa nkuko Emine yari yataye umutwe. Uzi kwirukana Daniyeli mu kazi ngo ati none uko ngo ari kateza akavuyo mu nama agaca mwirukana nawe undebere. Kandi ujya musore yaranamwitaho ibaze je nironkeye ujya musore nk'ujya ngujya w'ibogari, je noshima Imana pe nanamufata neza, je nakwemera nkabura akazi, ariko we akakagumako. Bakiraho bakiko baramuvuga imarasohoka abereke n'ubundi ibyo bavuga byose ko yabumva. Bakiraho barakweka wa musore yagarutse muri kampani kugira ngo yegeranye amadokima yiwe yose, hama n'ibikoresho byiwe byose yitahire ko bazamwirukanye. Umva ndakwingiza umbabarire, byabaye mu nama kuba wampunyoye bigatuma nanje sakuza. Mbabarire pe, byose nije nabyangije, je nije nangije byose buri kimwe. Oya nta mpamvu yo kusaba imbabazi, mwibuke neza ko no mukobwa ari we yakomye induru bari mu nama bigatuma uno musore yirukanwa. Sawa nta kibazo winsaba imbabazi rega, nije nari mu mafuti kugushira kukuguru nawe ubwawe utabizi. Ariko ibi ngibi tubihebe, ariko ndishimye cyane kuba mu by'ukuri nawe wishije bugufi ukaza kunsaba imbabazi. Daniyeli we, kuva aho Emi yakwirukanye niho nanje natanguye ko kwiyumvamwe, nawe ndebere.
nawe ndebe. Kandi ndabona ubu ngubu ntabwo mukiri kumwe kandi bisa nkuko mwatandukanye. Ese wanyemera tugasohokana nawe rino joro? Bwira. Wanyemera tugasohokana nawe rino joro twasohoka tugasangira ico kunwa? Siko ntiwonyemerera gakuba katanga gufatisha. Kuba gatanga gufatisha. Oya no kurumba barire pe. Emi asobanuye byinshi kuri jewe. Emi asobanuye byinshi kuri jewe. Rero ubu ngubu ntabwo niteguye kuja mu rukundo n'undi umuntu. Ntabwo niteguye kuja mu rukundo n'undi umuntu. Wewe gusa bifata uko ubishaka, ariko je nagusaba. Kuko Emi ubu ngubu ntabwo agukunda, ibaza umuntu yakwirukanye. Ibaza umuntu yakwirukanye ku kazi. Akakwirukana. Akurutisha akazi kiwe. Bakiraho. Emi yaraje. Emi nuno mukobwa. Alice we. Umvubu ngo wasubira ku kazi. Wasubira ku kazi ndabizi ko akazi katararangira kandi uko atesha umwanya uno musore. Oya, jeje nagomba wagomba ibiki nyine wagomba iki? Umva ivyo mo yaze ngubu byaheze nta kindi kintu nsigaye je kumva. Kisubira mu kazi uranyumva? Ubu ngo wasubira ku kazi. Ubundi mako murayaga ibiki? Oya madame ndasubiye ku kazi. Uno mukobwa ni manager wino company. Bamugize manager wino company. Umva Dani we. Musora ararakara. Simbizi icyo bankoreye. Umva Dani, hari ikintu nkeneye kukwereka kidasanzwe mu buzima bwanje. Ndindira gato. Mukobwa gusa aramubwiye ati, hari ikintu nkeneye kukwereka, ikintu kidasanzwe mu buzima bwanje. Mukobwa arangije azana intebe, arangije ayihagararako. Umva abantu bose muri ngaho abagore bagabo, mwese ndipfuza mwonyegere muri kano kanya. Hari ikintu kidasanzwe nkeneye kubabwira. Abantu bose bari mu nama. Uno mukobwa niwe manager wino company, niwe ayoboye ino company. Abantu bose bari mu nama. Bose arakarababwira ati, mwese nimuze, hari ikintu c'ingenzi nkeneye kubabwira mwese munyumva. Katurore. Ese umukobwa agira avuga ibiki? Rero niyumviye ku byabaye byose, natekereje neza ku byabaye byose, nsanga byose byari ubugoge, byose byari amafuti pe. Kuba nafashe umwanzuro wo kwirukana no musore, kandi yari umusore yitanga mu ino company yacu. Areka avuga ibiki kaya bakobwa areka avuga ibiki we. Nibo bakobwa bose. Umva, rero nasanze guhomba uno musore ari amafuti. Sora arabyumva. Umva Dani ndagukunda. Mu by'ukuri natekereje mbona igihe cyose tumaranye je nawe nta namwe nigeze mbabara, nta namwe wigeze umbabaza. Rero nubwo nari naraguhishe rino jambo yo kubwira ko ndagukunda, umva bimenye ndabikubwiye ko ndagukunda, ariko ndakwinginze umbabarire. Mukobwa yararipfuze. Mukobwa arabwije ukuri no musore ati ndagukunda. Sasa umukobwa kevuga ngo ndagukunda, mompepe boss avuye muri office, avaye kuraba ivyo bintu byabaye, abona abakozi bose bahagaze batariko barakora bumiwe. Boss aravayo. Umva Emi we, ibyo ngivyo urakora ni ibiki? Nta soni guhagarika abakozi banje bose, ukaja hejuru y'abakozi banje, ubundi wabataye umutwe ukaza wabwira amagambo ngayo. Nyakubahwa muvye kuri mubabare, ndakubabarira ibiki? Umva Emi, we ntabwo uzi neza ikibi ngibi ukurakora byo kuzanira ingaruka. Rero nimba udahagaritse ibyo bintu bya ndagukunda ibiki hano mu kazi, je hano mu kazi nta bintu byo gukunda nkeneye, nabone byo gukundana nkeneye. Utabihagaritse kano kanzi kanje urakavako, kano kazi kanje nagushizeko urakavamwo. Yego nyakubahwa. Jewe cyo mushaka cyose, cyo muvuga cyose ndacumva. Ariko haheze igihe kirekire
numva ndakumvira n'amagambo yose wambwira nkayakurikiza, ariko ubu ngubu ntabwo mbikora. Umva urirukanywe ubu ngubu umvira no mu company, ubu ngubu uwo mwanya wawe wari uriko umvire ko ahubwo nje nsanga uri umukobwa w'ikijuju. Mva hani ubu ngubu harageze ko nje nawe twijanire kurondera kandi kazi gashasha, nawe undebere. Kandi ikindi ndabyemeye, mwino company yanyu ndayivamo, ariko nemere nkurikire urukundo rwa nyago. Umukobwa agiye kururuka, musore aramufata, mombebe nakuntu wewe wakwiyurutse nyene nyaki. Musaza arumiko. Bino bintu ni ibiki? Bino bintu mbyita ibiki? Bino bintu ni ibiki? Ariko muko nyakubaho mutwiyanganire, twe twavuye mwino company tugiye kwishakire company yindi shasha. Abantu barumirwa kubona umukobwa ahevye umwanya urenze cane akemera kujana n'uno musore mu rukundo. Musaza arumirwa. Mw'abantu bose muri ngaha, namwe nimba mudashaka kwirukanwa, musubire mu buzi bwanyu. Mukubona kumaza tubwira ati mu by'ukuri byari bibaye, n'ubu ngubu sindabitahura kuba narafashe umwanzuro wo guheba kano kazi, n'umwanya narindi ko nari nyoboye ino company nkayivako, ariko nkigira ku rukundo rwa nyago, nkasanga urukundo rwa nyago. Uno musore twaciye tujana gusaba kandi kazi gashasha, kandi ubu ngubu tubayeho neza, kandi ubu ngubu turishimye. Uku niko urukundo rwanje rwatanguye, uku niko inkuru yanje y'urukundo yatanguye. Twasize umusore n'umukobwa bagiye mu rukundo, ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi n'ugugu kagenze. Nongera gushimira abamaze gukora subscribe kuri ino channel, nongera nibutsa batarakora subscribe muyikore nonaha, kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamona kandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Yari TAVO nk'ibisanzwe. Imana ibaha umugisha. Ciao.